gihugu cacu yaduhaye iteka duha umubonano kuri uyu muhingamo ngaha mu kirimba ciwe. Twari tuje ubwa mbere kuko umukuru w'igihugu wenyene yaradusavye twebwe nk'inama y'abepiskopi Gatolika b'i Burundi nk'abaserukira n'ayandi mashengero ko dufise ico duterera, dufise ico dushikiriza cerekeye ubuzima bw'igihugu canke imyitwarariko twebwe abepiskopi canke abakristu bacu dufise ko dushobora kwibashikiriza. Uyu munsi rero twari tuje inyuma y'uho twari twasavye yuko twobonana kugira ngo tumushikirize iyo myitwarariko, ariko twabanje kumukengurukira, gushima utwigoro agira, gushima ishaka afise ryo guteza imbere Burundi mu kubuha kazoza kuko coba igihugu cifashe, igihugu giteye imbere mu myaka iri imbere. Ico ni ciza gose kuko haba mu buzima bw'umuntu, mu buzima bw'umuryango, mbere n'igihugu, ni vyiza ko abantu babona bagira intumbero irashe kugira ngo bashobore kubona iyo baja, bashobore gushira hamwe inguvu, bagira ico bashitseko. Twakengurutse rero ibikorwa birangurwa, imigambi irangurwa, turavuga nko mu burimyi n'ubworozi, turavuga nko mu migambi yo gushigikira ugwaruka, gushigikira abakenyezi, eka mbere n'iyindi. Turavuga kandi ko naho hariho vyinshi biriko birakogwa, haguma hariho amakenga, dushobora kubona kumengo igihugu ntigitera imbere nk'uko twari tuvyizeye, kuko murabona nka ifaranga rigenda rita agaciro, ubuzima buguma buzimba, eka n'ibindi bijanye n'igitoro cama gikena, kandi arico gituma abantu bashobora gutembera, mbere n'ibintu bigashobora guhanahanwa vyoroshe. Hama rero tukabaza igituma n'icokogwa kugira ngo ivyo bibazo bironke inyishu, igihugu cacu gishobore gushishikara gitera imbere. Ni wewe Mukama nizigiye kuva mu buto bwanje, ndazi Mukama kutazontetereza. Ni wewe nkingi y'ubuzima bwanje, gahimbare kanje, ninde yo mugumvya. Ni wewe Mukama nizigiye kuva mu buto bwanje, ndazi Mukama kutazontetereza. Ni wewe nkinzo yanje mu rugamba, imbere y'abansi ni wewe uhankura. Ni wewe Mukama nizigiye kuva mu buto bwanje.
Mana nzima, we waduhishutse kuri dawe ukadufasha kwemera kuri umuvyeyi wacu, turarengutse imbere yawe tukuzanye n'icubahiro, tumuherekeje ngo umwubike uko ibiganza vyawe vyama biha umwe muri twebwe ivyo akeneye. Ni wewe dawe urazi imbere n'ivyo dukeneye, imbere yuko tukwidondora. Turizigiye rero kumuvotorera, umutabaza amagara n'ubugingo. Urazirikana ijambo ryeranda ryayo, wongera urirangure. Urafungura ikivuye mu kanwa k'Imana, kuko nanone umuntu ntabeshwaho gusa n'indya z'umubiri, arabeshwaho cyane cyane n'ijambo ry'Umukama. Hahirwa abaremesha amahoro, kuko bazokwitwa abana b'Imana. Uri umwana w'Imana kuko uri ikiremwa cyayo, ukaba kandi waravutse ubwa kabiri mu ibatisimu, ukaba mbere waragabuye umutima mweranda mu konfirmasiyo. None rero niwiyumve uri umwana w'Imana kandi ushobora kuremesha amahoro hagati y'abarundi. Urazi ingene tuyakeneye, yaturonse n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Umwanditsi w'Izaburi ya 96 niwe twihaniza ati, mwebwe mukunda Umukama ni mwanki kibi. Turazi gukunda Umukama. Umukama rero nakumurikire, ujana uburundi bw'Umukama mu neza, mu majambere, ukomeze urukundo hagati ya bene igihugu, utahukana impunzi. Incabwenge twibarutse zirengera ubwo ruturimwo, zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zifise. Utwugururira amarembo y'amakungu, atubera umubanyi w'ingirakamaro. Uri umwana wa Mariya nyina wa Yesu, nguyo nyoko wawe. Mwakiri wawe nk'uko wamye umuhanuze, nawe umutega amatwi akwereka ingene worangura ibihimbara Yesu, umwana we n'umuvukanyi wawe. Akwereke n'ibituzanira iterambere ry'umutima n'iry'umubiri, yongera gukandira ku mwana wiwe ngo wamane na Yesu iminsi yose na hose. Hamwe n'iki gihugu gikinje hano, n'abarundi n'abarundikazi bose, hamwe n'abazogufasha muri iryo banga, tugomba kuguhezagira. Imana niguhezagire ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Yaba umukuru w'igihugu cacu, baba abarundi bari mu gahinga canke bari inyuma y'ibigwanisho nka Tabara, nta kindi nifuza yuko bakora atari ukubonana, atari ukwicara hamwe, gutyo tukirinda ryabara ryaba mu myaka iheze ryatumye abarundi n'abarundikazi dusigara mu marira. Hari wavuze akajambo kabwiwe n'umunyafurika w'epfo mbona gahambaye rwose kandi keza, ati umuntu afise inguvu niwe akwiye kuja kuganira, niwe akwiye kuja mu biganiro. Kandi ico kitabaye, sinzi kandi mayira hari ico azodushikirako. Niho rero ngira nti ububasha umwe wese yiyumvamwo ni bumwe, hariho ugutinyuka kuja kuganira n'abandi, naho woba ufise ubushobozi bungana gute. Wewe uri kuraganira na mugenzi wawe, urabona icyo amaze, urumva icyo yifuza, urumva ingene na cya kindi yifuza, nawe ushobora kukimufasha, maze ya mahoro mwayakoreye muri babiri, muri ijana, muri ibihumbi,
agashobora kurama gusumba uko wewe uyakorera uri umwe. Ikindi nibwira ni uko ata murundi yoshobora kwitwa umwana w'umuzanano, nta n'umwe. Twese turi bene Burundi, tungana twese. Uko kungana kuduha nanone umutima wo gukorera ubwo Burundi, twese twivuye inyuma, ata n'umwe yibabarira, ata n'umwe ashira mu nda yiwe gusa. Niho rero ngira nti Burundi nukuri twegerane, tubumwe. Burundi emera, uganirize abana bawe utabatinya. Ntaho ikiganiro kigera kiza ari icy'ubusa. Nibwira yuko ari ikiganiro cyo gukiza Burundi, bumve ingene bwo guterera iryo terambere, ayo mahoro, iyo neza ukeneye kugira ngo nawe mu makungu ushobore guseruka uberewe kandi ukomeye. Icyo nicyo rero nobwira umukuru w'igihugu cyacu, kandi ndazi yuko atovyanga, abona yuko ariho uguhirwa ku Burundi kwa nyako guhagaze, ariho koza guteguka kandi kugasanganirwa na bose. Nagomba ndababaze ikibazo mwebwe mwashoboye gukurikirana iki cigwa canke ubu butumwa bwa Musenyeri. Mbega uyu Musenyeri yashikirije iciyumviro c'ubujuju canke ni iciyumviro c'ubwenge? Aka kantu mukibuke neza, niwe yasengeye umukuru w'igihugu igihe yimikwa. Mvuze ngo aka kantu ntimugafate minenegwe. Mu makomantere yanyu turakeneye kumva iryo mugona. Imana nibahezagire, reka twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe, jeme na partage. Mufyone no kuri kakazogera kugira ngo ivyigwa tubahaye muce mubironka, muronke na notification.